yamunemye mu buryo budasanzwe icyaremwe cy'igitangaza muzamurira ibiganza. Haleluya, tumuzamurira ibiganza Mesiya. Haleluya, shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza we. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe yawe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza we. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe 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 yawe, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza we. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe yewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza we. Shingiye ku mirimo yawe yewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe yewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza we. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Shingiye ku mirimo yawe ewe Mana we, shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza. Oh, imbere ni heza, imbere ni heza, ay imbere ni heza, imbere ni heza, ay imbere ni heza, imbere ni heza, ukuri imbere ni heza, imbere ni heza, ukuri imbere ni heza, imbere ni heza, imbere ni heza we. Mwicara gatoya. Imbere ni heza. Uriho atari kubera impanuka, ntabwo ari aksida, ariko kubaho kwawe umugambi muremure w'Imana. Byafashe Imana umwanya kugira ngo uze ku isi. Ntabwo
Haleluya. Tuvuge amina. Ntabwo uri cyaduka kuri iyi si, uriho kubera umugambi w'Imana. Urizwa n'iki? Ndabuze iconya ndagize iki cyafise, urafise imitekerereze iri hasi. Ndababaza ikibazo, muri abana b'Imana kweli? Ibintu byose ndabyemeye neza. Muri abana b'Imana? Imana muremezanya nanje ko ari umwami w'abami? Umwana w'umwami yo kwibaza yogira ikibazo kimwe najye ngo yibaze ngo ndaza kugikuno munsi yidodome ngo bego kabaye ndapfuye ngo ndaza kugiki ngo ndambara iki? Umwana w'umwami bavota bije bizobatunga umwaka wose, amafaranga azotunga abana ba perezida nawe n'umuryango wiwe. Inama nshinga amateka niya ikayemeza. Dufite inama nshinga amateka y'ijuru, iyo umwaka utangiye irapanga gahunda y'ibizogutunga byose. Ntabwo mubyumvise, kurahagarika umutima ngo karabaye ndapfuye. Umwana w'Imana ibyo byose ushobora kuba umuntu wayo, ko niba uri umwana w'Imana utekane. Haleluya. Hari ibintu imyizerere yacu ikwiriye kuzamuka ko mu kwizera. Yesu yaravuze ngo nimukiganyira ibyo kurya cyangwa ivyambagwa, ngo nimwitegereze inyoni ntizibiba, ntabwo zigira ibigega, ariko irazigaburira. Umunsi umwe hari mu 2008 nari nkiba ruguru Cibitoke, hari cyari ruguru, ubu nta ruguru hakibaho sigari Bujumbura. Ngenda kwiga mu gitondo cya kare mu masaa 11 nja muri natire kubosa. Hanyuma jewe hagera mu masaa moya mu masizeri, hari nko masizeri gutyo, numva munda nyine hari akantu munda hatangiye kumusaba, akantu niba ako ntangura kwibaza. Niyumvira muhira, nibuka ko no mwijoro twasize n'isafuriya twarakokoye, nta twasigaye kuza kujya midi n'ubuhamya. Urabona ko nimba kujya midi ari ubuhamya, woronka icyayi mu gitondo, nta kintu kimwe. Ndiko ndibaza ivyo magaritse umutima, nza mbona inyoni ziko ziratayaya ku biti zijya ndibaza, numva iri jambo ricaraza, ijambo Yesu yabwiye abigishwa biwe, mwitegereze inyoni ingene inyoni zibaho zijya igitondo n'umugoroba. Inyoni zindukira ku cayi, umukati urimo bleba. Inyoni ijya umukati uteguritse urimo ibintu byose, ntabwo inwa mukaru, inwa icayi kirimo amata. Haleluya. Ndiko ndibaza, ijwi rirambwira ati none zijya nyoni ko ziriko zirajya, we ntuziruta cyane, wowe uraziruta cyane. Wanasifiwe sana. Numva ndaremye, numva iryo jambo ndaryumvise, naho ndarisoma, ariko numva uwo munsi ndaryumvise, numva ndaritahuye, numva ndaryemeye. Reka rigiye dusoma amajambo mu nyuguti, inyuguti, ariko ijambo waryumvise rirakuremera imibereho mishasha. Haleluya. Kwiga byari kibazo, kuja ku ishure cyari kibazo. Niga ahantu kure, ahantu niga nagenda ibirometero 12 kugaruka ibindi birometero 12. Nuko muranyumva?
byasaba ko ngena nkasaba lift ndayibuze nagenda n'amaguru kilometero 12 ntabwo bibaza ngo ni bike n'amaguru. Musi umwe hariho bisi yajana abandi bana bo mu gisagara bo bari amafaranga ku kwezi kandi gani bari hamenshi ku kwezi muri ico gihe bari amafaranga 5,000 kuri bisi mugabo kubibona bwari ubuhamya. Ikiyede gukora ikiyede ku munsi twakorera 1250 numva rero kugira ngo ndonke 5 byasaba yuko nsiba iminsi 2 ngaje gukora ikiyede ntivyashoboka kuyaronka n'ivyari byoroheje. Uwo munsi iyo modoka ndayisaba lift ni munja bamwe banciye ko ewa bafunze ibiyo nje ndagenda nshika nacerewe nshitse ku ishuri urumva uko rugendo nagiye sanga prefet ariko arirukana abanyeshuri bose bacerewe bose ngeze ku ishure sanga kwa interrogation ahita dusohora abace mwese musohoke mwese musubira inyuma nje ndasubira inyuma umutima urahagaze. Haleluya. Uwo munsi menga hari kuwa gatanu nje ndavayo mitira gusenga ndasenga Imana ndiko ndasenga Imana Imana yacu ifise inzira basha kuronka amafaranga y'ishuri ku gice twariha menga 12,000 kandi ryari ishuri rya prive kuriha ivyo 12,000 bwari ubuhamya kugenda yabona. Imana ibuza amahoro umuntu umwe twasengana anyiyumvira akampagara umukobwa umwe twaririmbana harimo datari ko hajya Olivier ubuzima bwe bimeze gute yigahe aramubwira none ajya agenda ku ishure gute atangura kungirira impuhwe wumbe simpuwe yangiriye naraye ndatitiriza Imana imubuza amahoro ari mbiyo wasenze Imana arabani buza amahoro sema haleluya. Acaramubwiye ati agenda igari ariko kugenda ntavyonze ariko iconzi ntabwo yorohewe kugenda bimugoye. Nitongiye uzumubwira za ndebe yo arambaza ndamusanga muhira ahantu yari umuganga nyamukobwa arambaza ati hajye uja kwishure gute ndamubwira arambwira ati ico kibazo cyawe kirakemutse uyu munsi ugende kwiga modoka ya yindi nyene yansha ko bafunze ibiyo ugende nawe uyabonesha imyaka yose uzokwiga hari nzohora ndakurihira imodoka kubera iki yo je wacu ni mu Cibitoke uyu muntu ndi imodoka iwabo ni Bururi radio distance ihari twohuriye hehe nawe uretse amavi urabona amavi ashobora kuguhuza n'umuntu wicaye muri Amerika we wicaye aha Munezero muramuzi yigeze kunshingira intara ambwira musi mama we yaragwaye mama we rero bamwandikira operation bamugire operation babaca miliyoni n'inusu abi wabo barabwira bavuga ati nta kundi turi n'ubundi arashaje mama tumureka apfe naho twoyavana. Munezero ari uko naho arungi kutodio arungikira abantu todio arungikira akaudio karagenda gashikira umuntu ari muri Amerika atumva ikirundi mugabo arumva ko iyo isengesho akazarumviriza utodio Munezero arungika yumviriza iyo sengesho gusa. Haleluya. Munezero arambwiye ati yarageze igihe turavugana ndamusengera mu kirundi kandi atumva ikirundi hageze ko mama bamubaga wa muntu tutumvikana mu rurimi niwe yandiye ayo mafaranga bene wacu abo tuvukana bose bari bavuze ngo tumureka apfe
kubera iki? Kubera amavi amuhuza n'umuntu yicaye muri Amerika batazinanye, atahantu bohuriye. Gusenga kuguhuza n'abantu utazi yuko mwohuye. Isengesho rifata ibintu biri kure rikabikogota. Musenga, mukunde gusenga. Amina. Gusenga. Munezero ujya Munezero kugira ngo aze ngaha mu gisagara cya Bujumbura, nta muryango yari ahafise. Yaba ubuzima bwiwe bwari ubwo kuba ku musozi hariya ku Gihara. Yamayo ngira nko mu ndwi yagenda nka 5 yama ku musozi ariko arasenga atagira yaja niyava. Umunsi umwe ahurira na apotre wacu. Apotre akamamubona, abona umukobwa umugabo ubuzima ameze n'abate ko amukobwa ko mbondira ibintu mu Imana bimeze gute? Uwo kujana Bujumbura wewe wo kwanga ahitiramo manukana mu gisagara. Nuko yageze mu gisagara kubera amavi, kubera gupfukama, nuko abaye mu muji. Waruzi yuko amavi ari yatubesheje hano mu muji. Tuba twaraduze, tuba twarasubiye hari, ariko kubera amavi turacari hano. Bwana sifiwe sana. Mukundi Imana, mureke guhagarika umutima, mureke guhagarika umutima. Ngivyo nkeneye birava. Uri umwana w'Imana, ntabwo uri umukozi gusa, uri umwana w'Imana. Sema haleluya. Bunyo tuvuga ngo turabakozi b'Imana, iryo jambo riri hasi cyane, birengeye kuba umwana w'Imana. Umukozi mu rugo nagira uburenganzira bwose ku byo mu rugo. Muriko murabyumva? Umukozi nagira uburenganzira bwose ku bintu byo mu rugo, ariko umwana agira uburenganzira bwose muhira. Hari umwana aba muhira, akana gatonya, abana je yongeze muhira, je ngira kwinjira mu cyumba, narabwiye ati abana mureke muza kwinjira muzava musanga mu cyumba na namba muzore mubanza murindira, ariko ntibavyumva kubera ko ni muhira, ni kwasi. Nawe nuko batera binjira, ariko kakana niyo bagatumye ikintu gashikira hariya karumva kandi nikisanzuye, sinigeze ndakabuza ngo ni winjira, ariko karumva ko atari wabo. Abantu babaye mu Mana nk'abantu batari abana b'Imana mufite ikibazo. Kari nikisanzuye, ariko abana banje ishiringa ngaho bankatiye umwembe baranzanira ku meza ku isahani, natoye agapande kamwe sanga ntuze zose barazimaze. Wa mwana ariko arareba arindiriye ko ndamuha, arindiriye ko, ariko bwabo umwe yari yafashe imyembe nk'itatu, undi ndabaza bimeze gute mwebwe? Ndabagira gute se? Ndabana bari imbere ya se, namwe muri imbere y'umuvyeyi, muri imbere y'umuvyeyi, muri imbere ya data. Naba bon appétit. Je sinzi ko abana banje amapeti abariyo namwe ababanyu mufise. Sanga umwembe barawumaze. Kibazo kubera ki bari imbere ya se? Yogenda kumubanya akabikora. Kumubanyi ntabyo ashobora gukora kuko ntari wabo. Naho yogenda inzara imwishe, yogenda kwiyarurira mu isorori. Iyo uri mu rugo, ushitse mu rugo iwawe uhitira wiyarurira. Ugeze mu rugo rutari rwawe uhitira wiyarurira. Uzi ko hari n'abana ashobora kugenda mu rugo rw'umuntu, ya bindi nyine byo kwigirisha ngo na apeti numva arayumva, bakaguhamagara ngo mugire, arindiriye kugira bamwinginge, ari mu gisagara ntibinginga. Uvuze ngo nta apeti ufise, tuca tuvuga ati merci, twari twapanze bidukwiye. Mu gisagara bazokubwire ngo karibu wigirisha ushonje, wigirishije ashaka telekomande ya televiziyo takiragenda uburara uri kurigirisha. Mu gisagara nibigirisha ngurumva ushaka kwigirisha kugira ngo baguhendahenda. Nituguhendahenda twatetse inusu twapanze utarimo wewe ntiwari muri
by'abashyitsi n'ibyarimwo. Iyo uri kurigirisha wigirisha ibintu by'amasoni nguruma ngo reka banze banyinginge. Turakwinginga. Twatetse icyayi twateguye udusukari dutatu. Turi batatu nyene. Ugiye mu byo kwigirisha. Tuvuga ati asante Yesu. Urakoze. Bitadukubita urumenyetso. Sinubundi man. Ariko isiko bimeze iwanje ntuzobutinya kusa. Shase kugira. Haleluya. Ariko utigira umuntu w'umwatari, umuntu urashonje ngo ntanzana numva kandi uyumva. Ngo twari mwariye ryari muri bangahe? Ngo inzara irikira kunyonga. Umukwe w'isoni aragira gute? Arazipfana. Umunsi umwe nako numviriza Apotre Gitwaza ngo yagiye muri Amerika, ubwa mbere akije muri Amerika. Abona umva yaramenye protocole yo muri Afrika. Abona barafise urugendo bagenda ibirometero byinshi bavuye mu ntara bagiye mu yindi. Baragenda bagera ahantu kuri restaurant, abona binjiye muri mu restaurant bazanye amateka we yuzuye injya n'ibinyobwa. Imodoka barimwo abicaye inyuma yari ifise akantu k'akameza ukuye gugacushira kingi. Abone batanguye kwataka ingi. Agate turajya turiko tugenda nimuhagarara tujye timbatanzara wumva birakuraba. Turi ku rugendo nabyo kwicara nabyo kuja muri restaurant, dufise urugendo rurerure kwazana protocol kene ko tugusereva twaguhaye gwawe muri uteka n'ibyo wawe nta bintu by'amasori. Rero tugeze imbere y'Imana hitira ukaraba. Haleluya. Hitira ukaraba. Nunindire ko yenda kugwake yanyinshi wewe ubwawe niwiyegereze Imana ufata umwanya ngo ndindire ko bampenda henda. Je nabwiye madame nabwiye atababana ibi bintu bigira ngo nibashaka kujya burya ntabwo bashonje. Burya baza ngo babashonje basi kudanganya. Abanyu amata mu gitondo kandi arazi ko ivyo kujya birahari muri frigo, hari ivyamwa umwanya wose aza kubikenera aratora. Wowe mureke ajyama atari uraba byutse ibintu aza kugukorera arabicapa. Kubera iki tukiri ruguru tutari ivyo tutabyigira. Wabuzi yuko bacumvye ubugari ni robe rimwe utari birarangiye uzosa kujya ku mugoroba cyangwa uje kurondera amadudu wose. Mwe nabyo mwabaye mwe bacumvye midi udahari. Wasanga mu rugo ari bashize itangazo bakavuga bati hageze kujya turira rimwe uzoba ataraza. Biye rero udahari uca wotsa amadudu ugize Imana ukayaro. Bacumvye ubugari bukwiranye barasubira se kumeza kuja kumashiga gucumba. Rero turi imbere y'Imana. Haleluya. Kandi umana kubwire Imana iragukunda mu izina rya Yesu. Ndakubwire Imana iragukunda. Uri mu bantu bakunditse. Ntabwo nyumvise neza. Uri mu bantu bakunditse imbere y'Imana, urakunzwe. Uri mu bantu bagezweho. Sema amina. Uri kuri liste y'abantu bagezweho. Uri kuri liste y'abantu bagezweho. Uri kuri liste y'abantu bagezweho kwibukwa. Uributswe n'Imana. Ngiye kubasomera ijambo dusenga. Sikiliza dunia ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, sikiliza dunia ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, sikiliza dunia ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia
sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro 10 igice cya 8 ku murongo wa 15. Igice c'8 ku murongo wa 15. Itanguriro. Ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. sikiliza dunia, Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. sikiliza dunia, Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. sikiliza, Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. sikiliza dunia, Sikiliza dunia, hey! ujue kwamba mimi si wako. Yaratwimanye uwo Yesu, icura ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga Arabizi, ejo bundi yaraturamiye. yaratwimanye Uwa Yesu, icura ibihumbi n'ibihumbi, niwe kandi sibanga. Arabizi, ejo bundi yaraturamiye. Yaratimanye uwo Yesu, icura ibihumbi n'ibihumbi. Yaratimanye uwo Yesu, yaratimanye, yaratimanye uwo Yesu, icura ibihumbi n'ibihumbi. Kandi we, kandi sibanga. Tuvuze ko yasanye inkike Yeriko, aratambuza ntabwo sibanga. Yewe barabizi, ejo bundi yaraturamiye. Tuvuze ko yaciye inzira mu mazi, aratambuza ntabwo sibanga. Yewe barabizi, ejo bundi yaraturamiye. tumukomereze amashyi yatwimanye. Dusome iryo jambo, sinzi bamushyira mu murongo hariya. Itanguriro igice cya 8 ku murongo wa 15. Shyira umurongo. Shyira umurongo muri OBS cyite. Acereka nisome nakundi. Nowa ava mu bwato. Imana ibarira Nowa iti sohoka mu bwato mwe n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibiri n'ubugingo byose bifise umubiri
biri kumwe nawe, ibiguruka n'ibitungano n'ivyikwega hasi byose, kugira ngo bisegenyukire cyane mw'isi. Nuko Nowa arasohoka, bo n'abana biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe n'ibitungano n'ibikoko byose n'ivyikwega hasi n'ibiguruka byose, mbere n'ibigenda ku isi byose, nk'uko amoko yabyo ari, birasohoka biva muri ubwo bwato. Maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, yabira mu bitungano byose no mu bikoko byose bitazira no mu biguruka byose bitazira, abitangira kuri ico gicaniro kw'ibimazi vyonswa. Uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wavyo, maze Uhoraho yiyumvira mu mutima wiwe ati sinzokongera kuvuma isi ukundi kubw'abantu, kuko imitima y'abantu yamugoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzokongera kwica ukundi ibifise ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi kiriho ibiba niyimbura n'imbeho n'ubushuhe n'isi n'agatasi n'umurango nijoro ntibizovaho. Amen. Iyo ni ijambo ry'Imana. Iyo ni ijambo ry'Imana. Aya n'amajambo twumvise Imana ivuze kuri Nowa n'uruvyaro rwiwe, Nowa n'umuryango wiwe. Nowa yari afise abana batatu, abahungu batatu, Shemu, Hamu na Yafeti, akagira n'abakazana batatu n'umugore wiwe. Mu bwato hariyo abantu 8. Nowa mu gihe ciwe yubasha Imana, agendana n'Imana, akora ivyo Imana ishaka, iramutoranya kugira ngo abaza ubwato abantu bazohungiramwo umwuzure. Nowa yamaze imyaka 120 ariko arabaza ubwato. Ubwato Nowa yabubaje imyaka 120. Haleluya. Imyaka 120. Imana yabwiye Nowa kubaza ubwato, ariko niyigeze imubwira umunsi imvura izogwira. Imana itugirire neza. Imana ntiyigeze imubwira ngo imvura izogwa umunsi runaka. Yamubwiye gusa ati we genda kubaza ubwato. Urabona Nowa iyaza kuba wewe, wari gushobora kwihangana imyaka yose? Wewe unaniwe no kwihangana umwaka umwe? Wari kwihangana imyaka 120. Ariko Nowa yihanganye imyaka 120 arindiriye Imana. Wowe urindiriye ukwezi kumwe ugatangura kwidodomba, urindiriye amasanga ugatangura kwidodomba, ariko Nowa yihanganye arindiriye ico yavuganye n'Imana imyaka 120. Apana iminsi 120, imyaka 120 arorereye isezerano ry'Imana, arindiriye ko imvura izogwa. Haleluya. Ntiyigeze abona igicu kuva atanguye kubaza ubwato. Nta kimenyetso na kimwe yigeze abona yuko imvura izogwa, ariko gusa yari yicaye ku isezerano yavuganye n'Imana. Abafise isezerano mwavuganye n'Imana ni muryumeko, Imana ntibesha. Amen. Ivuze bake abandi ngira barasinziriye. Imana ntibesha, kandi Imana ntabwo inanigwa. Abantu bashobora kunanigwa, kurindira bikabananira, ariko Imana ntabwo inanigwa. Ijambo Imana yivuge rizo chaya amaso yanje amaboko aye shime hatabitewe ninde warazi ko Yosefu
umunsi umwe azotwara Egiputa. Ijambo Imana ivugiye nirikeneye imfashanyo y'umuntu. Ijambo Imana ivugiye nirikeneye imfashanyo y'umuntu. Rizasohora zabirebesha y'amaso yanje. Amaboko yanje abikoreho, maze mbire ngo nezerewe. Shima Umukiza ko yankunze, atabitewe n'imirimo myiza. Imana iraje gusoza amasezerano yayo ku buzima bwawe. Iraje. Amasezerano yawe ngaya araje atonze, araje akurikirana, atana rimwe rivuyemo. Zamura haleluya. Araje atonze umurongo. Amasezerano yawe no ararindira umunsi wa mbere, iminsi 30, umwaka, imyaka 2, imyaka 10, imyaka 20, imyaka 50, imyaka 100, 110, 119 n'amezi. Umunsi umwe ijwi ry'Imana ramubwira ngo Nowa, igihe cyo kuva ku butaka nkamara abantu bose naremye kirageze. Injira mu bwato, ariko niwinjire wenyene, genda ubwira abantu baze binjire. Nubwo bababwiye kugufasha kubaza ubwato ntibagufasha, ariko genda ubabwire baze. Wewe wari kubinjiza, wewe wari kubinjiza, baranse kugufasha. Hari umuntu ngari kavuga ati icyo nkaronka akazi ningene bamfashe nabi, sha nobereka yuko nizi. Ahubwo saba Imana ati Imana makazi bajya abantu batafashije ndabafashe, uzohitira ukaronka. Ariko niba uba ngugirirwa iguha akazi kugira ngo ubahonyange, ntakizoguha. Naho batagufashije wowe uzubafashe, naho bakugiriye nabi uzubagirire neza, ubishuri byiza. Biragoye utabifashijwemo n'Imana. Haleluya. Utabifashijwe n'Imana biragoye. Nowa Imana iramubwira ngo genda ubabwire binjire, baranka kwinjira, kandi Imana yabahaye kwinjira, baranka kwinjira. Nowa Imana iramubwira ngo ndashizeho iminsi 7 y'ikigongwe cy'ikivunga, umuntu wese yinjire. Baranka kwinjira, hatanzwe ikigongwe cy'ikivunga. Baranka kwinjira. Imana ibwira Nowa ngo genda ubwire ibikoko byinjire. Ko banse kwinjira, ubwire ibikoko byinjire. Ibikoko bisumba ubwenge n'abantu. Yahamagara imbwa igaca yumva ko ari yahamagaye. Haleluya. Yavuze agahwa gusa, akanyegeri kakabyumva. Waruzi ko akanyegeri kinjiye mu bwato, insazi zirumva, imibu irumva, inzoka zirabyumva, ariko abantu baranka kubyumva. Abantu baratikira, ariko ibikoko birakira. Haleluya. Imvura igwa iminsi 40 n'amajoro 40 idasiba. Imana ifata ingomero z'ikuzimu irazituritsa, amazi araturika vikuzimu, n'izindi ngomero zo hejuru mu kirere ziruguruka, amazi arapumukira ku bantu. Ibiti byose, amazu yose, imisozi yose irarengegwa, abantu bose baratikira. Ubwato butangura kuzengera hejuru y'amazi, abantu bamaze gupfa bose. Imana ibwira Nowa, noneho ntiyanamubariye ngo yabwiye ingomero zo hejuru zirugagwa, ibwira n'izikuzimu zirugagwa.
imana yovuga ujya muntu akurara ku gakanu niwosubira kumwumva, yotegeka gusa ijambo rimwe, kandi turayinginga uyu munsi imana itanga itegeko kuri ujya muntu. Imana yabwiye ikirere kikareka kuzana amazi agahita irahagarara, ikabwira ingomero z'ikuzimu zigahita zifungwa ako kanya nyene, amazi y'ikuzimu arahagarara nayo hejuru arahagarara. Ndashaka ngo imana ibwire ibyakugerageza bizananye hejuru, ibwire n'ibyakugerageza bizananye hasi, byose bibwire ijambo. Sema amina. Ubwato amazi ngo agenda arahoka ku isi ubudasiba, agenda arahoka. Reka ndababaza, mwibaza ko ubwato bwahagaze ku musozi Nowa yahoze abako? Niyibutse, niyasubiye no kwibuka urugo rw'aho rwari ruri. Bishoboke ko nimba ubwato bwari bwahagurukiye hano, shobora kuba bwahagaze ageze muri Amerika, yahita irahagarara aho nyine. Muriko muranyu? Kandi mwibuke ko Nowa niwe nkomoko y'abantu bose, niwe yaciye inkomoko y'abantu bose. Yakomotswe ko n'abirabure, akomokwa ko n'abazungu, akomokwa ko n'abahindi, abantu bose bakomotse kuri Nowa. Kandi ariko inkomoko y'abantu bose barabizi ko ari Adamu. Ariko abantu bose bari bashize, uruvyaro rumwe rwakomotse kuri Hamu, urundi rukomoka kuri Shemu, urundi rukomoka kuri Yafeti. Haleluya. Abanditsi bamwe sinzi ko ari byo baravuga ngo uruvyaro rw'Abanyafrika rwakomotse kuri Hamu, uruvyaro rwa Yafeti rwakomotswe ko Abanyaburayi, uruvyaro rwa Shemu rwakomotse ko abo muri Aziya. Haleluya. Abanyamerika ntibarimo, na za Australia ntizirimo, bajya bose ni nyambukira. Amen. Umugabane kontina ya mbere ishaje imaze abantu igihe kirekire ni Afrika. Niyo kontina imaze abantu imyaka myinshi. Haleluya. Kuko no munyigisho baravuga ngo l'Afrique est le berceau de l'humanité. Haleluya. Afrika niyo ifise amateka ya kure. Ni naho nkomoko baravye basanga Afrika ariyo nkomoko y'abantu. Basanga abantu bose basa n'abakomotse muri Afrika, kubera ko ibisigarira by'umuntu wa mbere babisanze muri Afrika. Sinzi ko Ejide yo bibona akabitwereka. Haleluya. Ibintu tubabwira biba ari byo. Hariyo abantu bashaka kwatira n'ibintu pastor atubwira nibyo cyane n'amakuru yiyumvirira hariya ku gitanda muhiri wajyana. Haleluya. Reka mura Imana nkuko yibutse Nowa n'abana biwe, niko nawe yakwibutse mu aya masengesho y'uyu munsi. Shiramwo kurishira kuri image turabe. Inge gatoye banzo reke. Ansubize hari inyuma ndabe. L'Afrique est connue comme le berceau de l'humanité, lié de l'apparition des premiers hominidés. Il y a plusieurs millions d'années et de l'homme moderne, Homo sans. Nicho ni Kifaransa ni giki?
haheze imyaka ibihumbi majana 3 bayatoye hehe muri Afrique de l'Est. Muriko muravyumva? Muri East Africa. Nshiraho image ari kuri image ndabe ari amagufa ko ndi buyabone. Shiraho aha ku mutwe ku gatwe. Shira haya yo hepfo. Shira haya. Tuzobigisha ku nguvu zo kwiga tu. Agrandisa hajya. Aha. Manu hari abanyene. Diragiye ujya tete. Uyu mutwe murawubona umaze imyaka ibihumbi amajana 3. N'umukurambere wa mbere. Ari uri kuriga wewe. Imyaka ibihumbi amajana 3. Kuramo nta sinzi niba ari umutwe wa Noah cyangwa ari umutwe wa Adamu cyangwa ari umutwe wande, ariko n'umutwe ni gikankara ni bisigarira byatowe mu binjana vya kera, wabayeho mu binjana vya kera. Haleluya. Imana ibwira Noah itima Ushizemo Bibiliya zibiri zidasa. Bibiliya ziranshanganye. Imana muri iki kibanza urimo ikwibuke nkuko yibutse Noah n'uruvyaro rwiwe. Ndakubwire ururimi wumva, ndakubwire ibyo buhanga. Ubwo buhanga bwate n'ubwo buhanga buramfasha iki? Na Jenny ifite ibibazo bindi ubwo buhanga karaza nabwo abapfuye. Cyo buri bumfashe. Ni wumva ururimi wumva. Imana ntabwo yitaye ku gihe kirekire umaze mu igeragezwa, ntabwo yitaye ku gihe umaze mu ngorane yawe, iragomba guhuhisha umuyaga. Imana iragomba guhuhisha umuyaga. Haleluya. Nowa ngo ari muri ubwo bwato amazi arakama. Ngomba gushika ahantu ngomba kubabwira duhite dusenga. Amazi amaze gukama yugurura ubwato kugeza igihe asohoka. Byafashe umwanya kugira ngo asohoke ave muri ubwo bwato. Amaze gusohoka ageze hanze ngo yubakira Imana igicaniro cyo kuyishimira. Sema amina. Yubakira Imana igicaniro. Urakeneye kubaka igicaniro. Urakeneye kubakira Imana igicaniro. Haleluya. Ngo yubakira Imana igicaniro, ashiraho isezerano, asezerana n'Imana. Kuri 20 ngo maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, yabira mu bitungano byose no mu bikoko byose bizira no mu biguruka byose bitazira, abitangira kuri ico gicaniro kw'ibimazi byo konswa. Uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wabyo, maze Uhoraho yumvira mu mutima wiwe ati sinzokongera kuvuma isi. Igicaniro Nowa yubatse cyatumye Imana yirahira. Imana ishiraho indahiro, iravuga ngo ndirahiye. Sema haleluya. Imana ishireho indahiro ku buzima bwawe, ivuga ngo no kubikora nzobikora, no kumugirira neza nzomugirira neza, kuko yanyambaje, kuko yamamagaye, kuko yabaye hafi yanjye. Ngo yubakira Imana igicaniro. Imana iri mu ijuru ikirirahira, ikishiraho indahiro. Imana yarabuze umuntu irahira, irirahira yonyine ubwayo. Amen.
imana iri mu ijuru yirahire kukugirira neza, imana yirahire kugukiza iyo ndwara, imana yirahire kugutabara, imana yirahire kukurihira, imana yirahire kugukura k'icyo kintu kikunanije mu izina rya Yesu Kristo. Yirahire iri mu ijuru ivuga ngo ndirahiye kumugirira neza, ndirahiye kumugirira neza. Nowa n'abana biwe baca batangira kugwira. Imana ibwira Nowa ngo isi kiriho kurima no kwimbura bizokwamaho, kurima no kubiba no kwimbura bizokwamaho, imbeho imvura n'izuba bizokwamaho, ici n'agatasi bizokwamaho, isi gihari. Sema amin. Ukiriho uzojya, ukiriho uzobaho nk'uko Imana yabiteguye kubaho. Ukiriho Imana izogenda ikugirira neza, ikugirira neza, ikugirira neza, ikugirira neza, ikugirira neza, yongera ikugirira neza. Imana ishimwe cyane. Turi mu ndwi yo kuba mu mugisha w'umusesekara, turi mu ndwi yo kuba mu mugisha w'umusesekara, turi mu ndwi yo kuronka ibyuzuye, turi mu ndwi yo kwimbura. Birivuga ngo Imana iri inyuma y'ijambo ry'abasabyi bayo n'abasabyikazi bayo kugira ngo iriherekeze, kugira ngo irishitse, kugira ngo irishire mu ngiro. Iyi ndwi ni indwi y'umusesekara, ni indwi yo kuronka ukongera ugasagura, ni indwi yo kuronka byinshi, ni indwi yo kuronka byinshi, ni indwi yo kugira amagara meza, ni indwi y'ubutabazi bw'Imana, ni indwi y'umuhezagiro, kandi atari umuhezagiro usanzwe, umuhezagiro w'umusesekara. Sema haleluya. Sinzi ko muri mwe byo byarashikiye ugateka umuceri, uwo muceri wawuteka ugasanga wutetse mu isafuriya nto, ukuzura ukabyimba kugeza igihe urenga imbiga. Mwarabibonye? Cyangwa ugasanga washize ifu nyinshi mu isafuriya uri kuracumba, ubugari bukuzura. Imana igiye kuguha ibintu birenga imbiga. Yabo byizeye ukomeye Imana amashuka muga haleluya. Igiye kuguha ibintu by'umusesekara, igiye kuguha byinshi. Guhera uyu munsi ntusuye kwiganyira ku buryo bwo kujya, uburyo bwo kwambara, uburyo bwo kubaho. Imana igushirireho umusesekara, ugere ku rugezo rwo guteka ugahamagara abo mwibarabara ati nimuze, ibyo kurya birahiye, muze. Ni musesekara, ni ibintu by'umusesekara. Imana yambwiye ngo ndababwire ino ndwi muraronka umugisha, muronke n'umusesekara, muraronka byinshi. Abantu bazanye utuntu tw'udusahani duto muri ino ndwi, mfite ikibazo kuri bo. Wowe wazanye urumugu rusahani runini, rubesani, rusiniya, rumwe runini, uhindura indyo kwakira ibintu byinshi bigasaguka mu izina rya Yesu. Nibyo kwakira byinshi. Ushobora kuba ndiko ndavuga ibi bimeze nabi, mu rugo bimeze nabi, kuri konte bimeze nabi, kuri mikashi bimeze nabi, nta kintu na kimwe ubona, ariko Imana numbarire ngo yabigenza gute, niza kumenya ingene bigenza, iraza kudusesekariza. Haleluya. Mwakire gusesekarizwa n'Imana. Ndabahanuriye mwakire gusesekarizwa n'Imana. Ibahe byinshi, ibahe ibirenze ivyo musaba, ibahe umva isengesho ryawe ni rito ku buryo kugira ngo
ngo ushikire ivyo Imana igomba kuguha bive mu bushake bwayo no mu bugome bwayo, gusa ubivuge ariko Imana irenze uko wavuze, kuko wowe wavuze bikeya, wasavye bikeya. Amena. Imana iguha agakiza ku buryo kagenda kabogaboga, agakiza kabogaboge muri wowe. Umuntu wese akuravye avuga ati uyu muntu yarakijijwe, yuzuye mwemuye, ugira mwemuyera muri we ku buryo akunanira gukontorora mu bantu, ku buryo uri muri bisi akunanira gukontorora, uri mw'ibarabara akunanira gukontorora. Mwemuyera yuzuye muri wewe, agakiza kabogaboge muri wewe, amasengesho abogaboge muri wewe. Udusengesho twahora ari dukeya, ariko wongerezwa yandi masengesho abe menshi, masengesho yiyongere. Bwana sifiwe sana. Kandi umuntu akizwa akagira agakiza nyene ugira agakiza kuzuye, ugira amasengesho yuzuye, ugira ingabire zuzuye, ugira muri wowe ibintu byuzure. Uyu umuntu wese akubonye akubona mw'Imana n'imikorere yayo, akubona mw'Imana n'ibikorwa vyayo. Taravuga byinshi avuga ati nukuri ujya mu Imana yaramugiriye neza, nubwo tutokwirirwa tuvuga byinshi, ujya mu Imana yaramugiriye neza, Imana yaramuhezagiye, naco yamwimye. Mwakira umusesekara mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubyara abana ku buryo mwabadamu mwakira abana benshi. Mwakira kubyara abana benshi. Ati ntabyo kubagaburira. Bake bo bufise budget iyahe abo babiri ufise canke batatu budget ufise. Iyo umwaka wapanze uzobagaburira, wowe urayifise. Imana iguha abana babe ab'umumaro, baze biga amashure meza, bige bagere kure, baba abantu bakomeye mu gihugu, baba abantu bakomeye mu mahanga. Abana bawe ntibazobe ibidoma, ntibazobe ivyana byo mwibarabara ngo ikizura n'umwana kibazo uyu mwana kwe aba baje nyina muvyaye. Yari twahuye n'umwana w'umukobwa mu gitondo cakare, nari nje muri burakeye. Umwana w'umukobwa akiri muto afise nk'imyaka 20 agenda agira guki, avuga turapfiriye nabo umuryango, apfiriye nabo umuryango. Abana bawe ntibaze bagupfire nabi, abana bawe baze babe abana bazima, baze abana b'umumaro, baze abana bazogera kure, baze abana bagushikane. Urabona dufite amasezerano amwe tutazoshikamwo twebwe, tuzoshikanamwo n'abana bacu. Abana bazoba incabwenge kw'ishure bagiye kurobanura umwana yabaye uwa mbere afite amanota menshi, basanga ari umwana wawe. Ari umuvyeyi yavyumvise. Sema amina. Nuzobe nyarucari, uzoba umuntu wo hejuru, uzoba umuntu afata ingingo. Abana baba mu bana bafata ingingo. Ndasenga ngo Imana ibahezagira umuhezagira umusesekara, Imana ibasesekarije, Imana ibagwirije, Imana ibaha ibintu bifatika. Kandi ijambo ry'umukozi w'Imana rirarema. Ico ndiko ndarema kuri wewe, Imana ihita icemeza mu izina rya Yesu. Iguha umusesekara, iguha amafaranga y'umusesekara, ati yovahe. Hari abantu bafite amafaranga batazi igitigiri, nawe Imana yoguhezagira ibintu bigahinduka, abantu bakuraba bagatangara. Wacuruza utuntu duke, Imana ikatugwiza, ukisanga uri umudandaza akomeye. Kubera iki? Kubera Imana iguhezagira nk'uko yahezagiye Nowa, iramubwira ngo ukiriho ibiba niyimbura rizokwama ririho. Ndasenga ngo uronke igihe cyo kwimbura, igihe cyo kubiba wakibayemo, ariko wabiba ntiwimbure. Ndaguhezagiye muri uno mwanya mu izina rya Yesu, kugira ngo wimbure uronke inyungu z'ibyo wakoreye. Ndaguhezagiye, Imana iguha umwimbo wo kwirirwa urasenga. Iminsi umaze utonda kuwa gatandatu ni myinshi, ronka umwimbo w'amasengesho wasenze kuwa gatandatu.
amasezerano yawe. Imana yibuka amasengesho wasengeye ku musozi, wasengeye mu mazi, wasengeye mu myobo, ayo wasengeye mu cyumba cyawe, ayo wasengeye hano, ayo wasenze abantu bakumva batanakumva. Amasengesho yose wasenze yibumbabumbe abe umubumbe wibumbiye imbere y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana yibuke. Sema haleluya. Muri mwebwe hari mw'abantu Imana igiye kwibuka ikabagira neza nkuko yibutse Nowa. Muri mwebwe ndabonamwo ba Nowa, ndabonamwo ba Shemu, ndabonamwo ba Hamu, ndabonamwo ba Yafeti, ndabona abantu bagiye kubakirwa ibicaniro bishasha. Wow! Ndahanurira imbyaro. Nawe wowe uri umusore cyangwa uri umukobwa utagira abana, umenye kuzobabyara mu gihe kiri imbere. Ndahanuriye imbyaro zo muri kazoza, ndahanuriye abazogukomokako bose, ntihazagira umuntu asabiriza, ntihazagira umuntu asegerereza. Haleluya. Bagiye guharura muri karitiye abantu bafise ifaranga, ube kuri liste nawe. Bagiye guharura muri karite abantu babayeho neza, abantu bafise amahoro, abantu baguwe neza, bagushire kuri liste yabo bantu nawe. Haleluya. Ko kuntu urara udasinziriye, urara uriyumvira bizogenda gute, Imana ibivivure ibikemure ibikemure. Tugiye gusenga, ndabona saa zinaenda, saa ziko zina yoyoma. Reka dufate umwanya wo gusenga. Haracari ibyiringiro, ngwino winjire, Yesu ateze. Haracari ibyiringiro, haracari ibyiringiro, ngwino winjire, Yesu ateze. Twese mani hamba. Umuntu wese yumva akeneye gusengerwa, akeneye isengesho rimubohora, akeneye isengesho rimukiza ingwara, akeneye isengesho rimutabara, urashobora kuapprocha, urashobora kwegera hano imbere tugasenga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Tuvuge ngo amaraso ya Yesu, amaraso
Yesu, ubwire ngo Yesu, amaraso yawe niyo nifuza ubwa mbere. Amaraso yawe ahinduke isabune yo kunyoza ibyaha. Amaraso yawe ampindure musha. Amaraso yawe antunganye. Amaraso yawe ampindure igikoresho cawe. Amaraso yawe antwikire. Amaraso yawe ambonekeko. Amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Tugiye gusenga kandi ndizera ko mwaya masengesho tugiye gukora hari abantu Imana iri bukiza ingwara, hari abantu iri bubohore, hari abantu Imana iri butabare. Turiko ntucike intege nawe usenga Imana, wisengera ubwira Imana ngo Mana nkorako muri aka kanya, niguse 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 niguse, ninaomba uniguse. Ndasenze nkoreko, ndasenze nkorere igitangaza. Fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo gusenga. Hari abagwaye ingwara, hari abagwaye ingwara, hari ababoshwe, hari abantu bari mu tuzitizo, hari abantu bugaranye, hari abantu bari ahantu atambara. Renzi isengeshaho. Senga, senga, senga. Ikimenyetso cy'Imana kigaragaza ku buzima bwawe. Ikimenyetso cy'Imana kigaragaza ku buzima bwawe. Ikimenyetso cy'Imana kigaragaza ku buzima bwawe. Ikimenyetso cyo gutabagwa kigaragaza ku buzima bwawe. Imana igira ikigukorera, Imana igira ikiguha, Imana igira ikigukorera, Imana igira ikiguha. Ndasenga ngo ubwiza bw'Imana bumanuke mu buzima bwawe. Jesus. Yes. 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 Riterebo shekitae. Yes. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Kristo Yesu, ubushobozi bwa Kristo Yesu, ubushobozi bwa Kristo Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Kristo. Yes! Senga, senga, zamura ibiganza, zamura amaboko yawe. Jesus, Jesus. Ubushobozi bwa Yesu, ugukora kwa Yesu, mbaraga zikiza, ubushobozi bukiza. Amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Fasha uyu muntu, tapo sheketere talamando kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jesus. Senga, ntabwo muri ko murasenga. Shiramo imbaraga zo gusenga, shiramo imbaraga zo guhamagara Imana. Muriro, 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 ubwiza bwa Yesu, ubwiza bwa Yesu. Jesus, Jesus, Jesus. Tembea kwa jina la Yesu.
senga 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 uhamagara ubushobozi bw'Imana, senga uhamagara umuriro, senga uhamagara imbaraga, senga uhamagara amavuta, senga senga hamagara senga topo shekete. Maraso ya Yesu yicaye ku bitugu byiwe, yicaye mu mugongo wiwe, yicaye mu nda yiwe, yicaye mu maboko, bibosha amaguru, bibosha ingingo z'umubiri, kubita shwanyagura. Yesu Kristo, senga ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu, imbaraga za Yesu, kubaho kw'Imana kugaragare muri aka kanya. Tora tora kwa jina la Yesu. Tora babu, tora kubita iyo pepo, kubita iyo muzimu, murekure mu izina rya Yesu, murekure katika jina la Yesu. Shindwa ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana. Ntabwo muri ko murasenga, ntibiri ko murasenga. Hamagara Yesu, hamagara Imana. Tora mwagurutse, rekura n'ingoga, murekure, murekure, murekure. Tora tora kwa jina la Yesu. Shindwa ubushobozi, 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 ubushobozi. Moto 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 moto. Tora wewe waje gusenga, wewe waje gusenga, wewe uri kusenga. izina rya Yesu tunavunja sheria za uchawi, turamenaguye ibitero, turamenaguye amangetengete, turamenaguye amangetengete, turamenaguye amangetengete, turamenaguye iby'imizimu n'amarozi n'amanyamareba. Turahamagaye umuriro, turahamagaye umuriro, tunawasha moto. Tata kora igitangaza uyu mwana, bohora abantu bawe mwana, bohora ubwoko bwawe mwana, bohora abana bawe Yesu, bohora ubwoko bwawe data, izina rya Yesu. Izina rya Yesu, ubushobozi bw'Imana umanuke, ubushobozi bwa Yesu umanuke, imbaraga z'Imana zimanuke, gukora kw'Imana kumanuke. Mana gira neza abana bawe, Mana gira neza ubwoko bwawe, Mana gira neza ihanga ryawe. Turamenaguye ingoyi, turamenaguye, turasanganguye, turaturiye, turabomoye, turakuye imigambi y'ikuzimu, turaranduye imigambi y'abadayimoni, turasangangura imigambi y'ikuzimu. Izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo, izina ry'ububasha n'ubushobozi, izina ry'ubutware, izina risumba ayandi mazina yose. Turahamagaye umuriro, turahamagaye imbaraga z'Imana, turahamagaye kubaho kw'Imana, turahamagaye ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Rekura umuriro, rekura imbaraga zawe zimanuke muri aka kanya. Mwe muyera kora, mwe muyera zura, mwe muyera kiza. Izina rya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, izina rya Yesu. Mana ukora igitangaza, muzamure ibiganza, muzamure ibiganza. Izina rya Yesu Kristo, turabohoye, turabohoye abana b'Imana,
turabohoye ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi, Mana ya Abrahamu na Isaka na